Performance iri ready uri kuri generation zose zoba zihari kuva kuri 2010 gushika no munsi bise ibikorwa byinshi indirimbo nyinshi performance ya dancers n'ibindi bimeze neza so ni iteka kuba mwaramisemo nk'umuririmbyi nka main artist muri iki gikorwa. Ikibazo cyanje je ndi tayari bro ya keep muzoze muri benshi twase twe dushaka positive twari tukora ibintu biri positive turizeye yuko ibintu byose ngaha spring ngaha zose ziri positive. I am sad to be bro, yes jewe this sad to be bro ugomba kwemera ko ndi sad be bro satura mababu ni igikorwa tumaze iminsi turiko turakora tukaba tugeze ku ncuro igira gatanu. Yo kuba tugeze ku ncuro ya gatanu nibaza ko ari ikintu ubwa mbere twenyene twishimira uretse ko nabandi babidushimira. Twikomera abashaka dutizana amashi. Yego twikomera amashi. Koze cyane nibaza ko norinda kwidondora kubera ko bamaze kutudondora kuri no gerekerezo turi hano kwirisango kugira ngo twugurure icese ibikorwa twovuga nk'inshingano twihaye uko umwaka utashe twama turondera ukuntu abantu bo kwicara hamwe bakajya make muyo baba barondeye umwaka wose bakidagadura tugahura n'inshuti n'abagenzi tuba duherukanye. Iyi rero ni igikorwa tumaze iminsi turiko turakora tukaba tugeze ku ncuro igira gatanu. Yo kuba tugeze ku ncuro ya gatanu nibaza ko ari ikintu ubwa mbere twenyene twishimira uretse ko nabandi babidushimira. Twikomera abashaka dutizana amashi. Yego twikomera amashi. Ku ncuro ya gatanu rero harimo na anniversaire tuzofeta na anniversaire y'imyaka 5 kuko ni umwana avuze akamara imyaka 5 ntiba vyoroshe ngira murabona no matishe twambaye ngaho inyuma hariho igiharuro 5 hakabaho n'imyaka ukuntu twagiye turatangura gushika muri umwaka wa 2025. So rero ku incuro bitunganijwe uku bizobera kuri Lac Dogodogo nko vyama ni mu ntara ya Cibitoke hama azoba ari tariki 2 z'ukwezi k'umunani kubera ko twama twabibemereye ko imisi yose twama tuzana ibintu byoshe gusumba. Nibaza ko la majorité kubagiye baraza uko edition imwe yose hagenda habaho innovation igenda ifise ikigenda isumvya iyindi. Abeshi baravuze ko edition ya 4 yari iteye ubwoba cyane gose bibaza ko tutazoshobora gutegura iyindi zo biryoshe kwisumba ariko twarabibemereye ko tubishoboye tubyishoboza ko turi team ikwiye kandi ifise ubumenyi ukerebutsi ubwira n'inguvu. So muri iyo ntumbero rero ndibaza ntahenze kuvuga byinshi uko bitunganije mumaze kubona ngaha dufise satellite ngaha muca mubona ko bizoba biri ku rundi rwego ruteye ubwoba urwego rwiza cyane ntorinda kuvuga kuko se umuntu tudondora no muntu atanumwe atamuzi mwese mumuzi nta birebire novuga kuri we nubwo hazoba hariho n'abandi mugabo nko twavuga azoba ari tuvuga kizigenza wi evenement ni Satbi hama abandi muzogenda murabamenya mubabona murazi ko abari evenement imara amasa 28 ibiri evenement irimo abantu benshi batandukanye kugira ngo bashobore kuryohera abantu mu mwanya wose ko bari munini kuko Satbi ntiyo vyishoboza canke n'undi umwe babiri bo vyishoboza. Hama tukacangira ko nshimira abariko baradufata mu mugongo hano uvuga nka Brarudi Bankobu Fresh Water n'abandi bariko baraza hama murakoze. Dukwije imyaka 5 turiko turakora nshimira cyane abantu twakoranye kuko abantu bose dukorana twama dukorana tugaheza neza sigiye cyose abantu bakoranye bavana bameze neza ariko twebwe biradushobokera. Ndabona nka MC uzabaze hari yadukoranye iyo myaka yose ndabona DJ Asero ndamushimire cyane n'ubu tuba turi kumwe. Shimire Satbi yemeye kuza ngo dufashanye, shimire Bankobu, shimire Fresh Water, shimire Bujayi wacu protocol
shimire abafatanya bikorwa bose n'abandi bari mu nzira turabahaye karibu baze. Dogodogo hameze neza kandi na mweneho duheruka kuvugana, ariko arahasubiramwo, ariko arahasiga amarangi, hazoba hameze neza cyane gusumba uko mwahabonye mu mwaka uheze. Ikigeretse ko evenement niyo kurya akanyama, niyo specialite y'iwacu. Impene hariya zirahari, inka zirahari, abantu babinonosoye mu bintu vyo kotsa. Benshi imbere c'ibitoke summertime ntibayizi cane, bo bavuga ngo ni nyama choma. Donc niyo propriete kuri twebwe, tubizeza ko n'ubu inyama zizoba zihari ku bwinshi, inzoga za Bralud zizoba zihari. Turi en partenariat, turiko turavugana kubishoboka kugira ngo baduhe stock ikwiye. Rero hari abo baba bafise ubwoba nk'uko ubona inzoga zihora zikunda kubura mu bubare canke hehe. Inzoga za Rusizi ziri limited zirahari en abondance. Karibu cyane tuze dusangira umunezero muri summertime. Murakoze cyane. Reka dushimire kandi biva mutima byose mwabivuze, ntaco mbona nokurako kese cyo nokongera ko dushimire cyane cyane abasanzwe bitaba ino event ya Cibitoke Summertime muri rusange, imihingo yose, aba diaspora, donc aba bari mu buruhuko bose muri rusange tubanze tubashimire by'imva mutima, kuko atari bo ntaco twokwigezako. Ico nagira nongere nibutse abazokwitaba ino evenement ya gatanu ni nk'isabukuru niko novuga. Nukubamenyesha neza yuko boza biteguye, nibyaba ngombwa tuzobacanira igicaniro turare kwidogo. Nta kibazo, umutekano uzomeze neza, amahoteli ariho, bitabuze nibyo mu Cibitoke. Ikibazo naco cyama déplacement kuri kote bariho, duhishije ko twebwe dukora ku mipaka idufasha kuronka gatoro, biranyaruka ko dushobora kuronka ka déplacement byihuse par rapport ya yandi mabarabara, ariko RN5 tugashobora kwideplacer bivuze ko atawuzokugira icitwazo cyo kuvuga ngo yabuze ingene naza ngo kubera yabuze ingene yideplacer, kuko kuri kote bimodoka ntizihagarara gukora. Ihe twongere tubashimire byuva mutima, twongera tubatumirira kuza ari benshi, na cyane cyane ko hari wavuze ngo ico utarabona ucerekwa no kumara kabiri. Murakoze. Nuko rero murakoze ku mijambo Nova. Ku ruhande rwacu twe turiteguriye i festival, ni festival tuyito, and performance iri ready. Uri kuri generation zose zoba zihari kuba kuri 2010 gushika no munsi, bise ibikorwa byinshi, indirimbo nyinshi, performance dancers n'ibindi bimeze neza. So ni iteka kuba mwaramisemo nk'umuririmbyi nka main artist muri iki gikorwa, mukami cyizere yuko bishoboye. Murakoze cyane, twe turi ready ku ruhande rwacu, sinzi nkamwe ku bindi imyiteguro n'ibindi musanzwe mukoresha mu gukora ibi biteramo. So mbese ngire ko ndanabifuriza happy birthday, kuko yatangura twarabibona intambwe ziraboneka. Iyo rero umuntu ukoze ikintu yakomeza gitera imbere, biba ibintu byiza cyane byo kwishimira ku bande rwose, kuko deja natwe turashikirwa n'abantu benshi baronka akazi muri iki gikorwa, nanje ndimwo. So keep working hard, mubandanye mutera imbere, sino umunezero tuzosharinga kuri dogo to making a fire kabisa bihagije kuri dogo yaga wa Mr TV asanzwe nkorera na Buja TV mu Kigali Explosive. Icyambere cyo ni kuba felicita kwera ko bigarutse kandi, ariko ikibazo cyambere kiravuga giti kubera iki kamera zitatu, bega mwubake promotion cyane kuri Sadbi canke haraho mwahaye ubutumire ntibashike mu kibanza. Ikibazo cya kabiri naco ni kuri Sadbi, no musuragaragara cyane mu mafishe menshi atandukanye, mu mashow menshi atandukanye.
maze kubona abanyeki bitoki benshi umenga bimukiye no bisigura ko aho waheruka kuri Amsterdam kumbura ashobora kuba barakubonye mbega ubutandukanire canke uburyo ukurasho kumbure na wa muntu yakubonye kuri Amsterdam kumbure aze yumve yoza kuri dogodogo ntaze kubw'inyama aze kugasabi show zawe ziba zitandukanye gute kumbure waje kuri Amsterdam yumve no kuza mu Cibitoke bakoze ubundi tariho twobandanya baturishura ivyo canke ibindi bizoba bitomowe uti kamera zitatu burya si zitatu hari amaso y'umutima iwe atabonye neza ni nyinshi kuko lo journalisme dukora urashobora kwita le piquage inkuru urayivoma kayisangiza rero aha twebwe turiyizeye kuri strategy twakoresheje nuko tugira abantu bake tujera mugabo baduha resultat murakoze nigiye kubwanya nijyambere numvise umujura wisabaza ikibazo nyicyo nijyambere numvise umuntu abaza ikibazo nyicyo ngo kamera zita so ikibazo cyanje je ndi tayari bro keep muzoze muri benshi twase twe dushaka positive kandi tukora ibintu biri positive turizeye yuko ibintu byose ngaha esprit ngaha zose ziri positive ata negativity za kuza canke ikintu cyose kizoza kingira mu gikorwa ubandanye mu gisengera kizogenda neza yaga thank you so much brother muvuze ko ari rya mbere tumaze kumva abantu bavuga ati performance ku artiste nizazindi nyine inayo mpamvu dushaka kumbara difference ariko navuze ku kibazo kijya cha nuzeye zitatu ubwo navuze ko ashaka rero ubudasa birahari I am sad to be bro yes jewe this sad to be bro ugomba kwemera ko ndi sad to be bro satura mabafu yega yes bro I am sad to be bro I am sad to be ni brand ni nostalgie ni izina ryibutsa ibintu byinshi imyaka inyuma ni SATB system no munsi SATB 00.0 nta kintu na kimwe kizogenda nabi performance z'indirimbo zose ziba ziteguye izo nateguye mu Kamenge indirimbo nk'ijana zizwi nshobora kuririmba izindi urumva icyo kiturekere ni nayo mpamvu nabajije uburyo bwa promotion mbega mwashize ingufu nyinshi kuri SATB umbona kamera zitatu tetere ko novanyishuye aho yari yahije kucishura urakoze cyane hari ikindi kibazo okay sinzi ko hari undi afite ikibazo canke inini ntererano ni iki kibazo cha Starboy sound byifashe gute imitego ya sound stage yo bimeze gute stage dufise umuntu ufanye bikorwa twamara muri Cibitoke Summer Time kuva kuri 3e edition 2e edition kuri 2e edition ni sound na podium ya Amstel ya Brarud bisigura ko ni ya sound tuzavuga ngo twebwe nta stress dufise ngo yo kurondera ibyuma oya ico twarakibarekeye nico kimwe nakanyobwa aho yabivuze event manager atabantu bahora bakumbuye twatu Amstel tumwe bari bakumbuye tuzoba twuzuye zose mbere narwa yari urabona kuko uguha ntakugerera Brarud duha ntagitugerera kandi turi mu kazi bari mu kazi gutyo rero ku bya sound na stage lighting aho nizera ko umuntu atogira impungenge ico kirapanze niko mengo bahora bavuga reka twitize iyo jambo kirapanze eka mbere no kubindi zinteguro yavuze by'akaboga inyama kuko hari benshi bayita nyama cyoma abantu biwacu mwumve ko akaboga birapanze zose zo mushaka izera n'izitukura hariho dress code mwapanze kugira ngo abantu bazoba bivuje umbura canke bazoza muri evenement bazoza bambaye canke bizoba biri dress code ni impuzu za sama hajya ni kukiyaga ni happy people abantu baryoherwe ni revre ni waza wambaye costume nzo gusubiza inyuma umugabo byoba byiza uje wirekuye niyo mpamvu none ngahano mwono mwambaro uno munsi twabicanze abambaye akabutura abambaye ipantaro abambaye ama t-shirt gutyo kugira ngo umuntu uze yumve nuzo kwambara imvuta ntizomusubiza inyuma kabisa mugabo bumve neza yuko ari ni Rolex ni isango rimwe ngaruka mwaka
nta kuntu rero ko umuntu yokwiyima umunezero abona rimwe mu mwaka. Ntunganiye Renova no kuvuga yuko na Rusizi isanzwe ifise ama t-shirt izoshira ku isoko nko guhera ku wa mbere bashobora kuyatora mu bibanza bitandukanye dusanzwe tudandarizamwo iyo mipira. Kuvuga ko uje wambaye t-shirt ya Rusizi nayo ni dress code. Na matike muzogurisha imbere canke muzogurishira ku muryango. Satbi umwartiste wacu cyaba n'umuhost ntace ngeze biraryose. Ya suppose kubibaza Starboy canke wari wose but I can amatike ni 10,000 muri regular bandi bayita ngo sample hamwe ni 30 muri VIP. Hama twaragishizemo impinyanyuro bifatiye kuvyo twize umwaka uheze. Turabona neza yuko byatugoye gutandukanya very VIP na VIP, ari mpamvu no musi twavuze tugira VIP gusa kuko tubahe service y'umu VIP itandukanye niwo muri regular. Hama tugira abantu bamwe tujera uko tubyifuza. Gutyo rero nibategura 10,000 ni 30 ubushaka kuja muri VIP kugira azokwakirwe n'agatwengo kabya abakobwa beza bazowe ko bajeje kwakira muri protocol n'ayandi ma service tutavuze hejo. Mengo hariya niyo nkuru Clovis yagomba avuga ka ngira ngo sinzi ko DJ yo sanko wasozera kugira ngo je tujya muri séance dufisa ga séance gakurikira kamafoto hano nyene mwanya muke hama turangize ikishatuzindukanye uno munsi. Bo okay, nibaza ko byinshi byavuzwe kandi byavuzwe nibyo byo naho hariho ibindi biba bitavuzwe kubera ko biba bitarashikirwa cyangwa biba bitaraboneka. Apa kuko no munsi twuguruye kino gikogwa nkuko dusanzwe tubikora muzobandanya mumenya muronka andi ma information ku ma platform yacu, muzobandanya muronka andi ma information bivanye naho mwahora mu yaronka. Turabizi yuko dukurikirwa n'abantu benshi, turabizi kandi turavyemera, tunanamubwira na Satbi turafise turiyemera ko turafise public ikwiye, turafise public ikwiye. So rero nibaza ko ibindi tuzogenda turabibamenyesha uko bizogenda biragenda, naho ngiye ko Starboy ikibazo yarabajije ngo mwishimirije Satbi cankwe. Okay, Satbi bwa mbere turamwishimirije kubera ni birimo mu byo bituma twamuhaye kino gisuko. I am Satbi, no? Yeah. Pardon ça natwe dusanzwe twiyemera nyine. Fata rero ko ari brand zibiri ziyemera. Call him king. Yeah, can call me king, bro. Fata ko rero ari brand zibiri ziyemera zihuye. Cha wumva nawe kintu bizotanga. Ni bombe. Ni miriro. Yeah. So rero nibaza ko tuzobandanya tugena turamenyeshwa ibintu uko biragenda nta kibazo na kimwe. Turabizi ko muturindiranye igishika cinshi mwifuza yuko n'imisi yonyaruka cyane kugira izo tariki zigera, ariko ni mitonde zizogera ntacu. Hama turabashimiye abantu mwashoboye